Umwanya wose niho kwamara ibintu byiza gusa. Yani kuko umuntu wese arimo akora ikintu ashobora gukora kibi na cyiza. Hariho kandi n'abafana ntibakunda byiza bose. Aho umufana bakunda ikintu kibi yabakeneye bijya ibintu bibi. Avuga ati niki kintu uhanurira abaririmbyi b'u Burundi, niki kintu uharurira abantu canke bagomba kwinjira mu muziki w'u Burundi, bagomba kwinjira kuririmba. Ubakangurira iki nka wewe nk'umupromoter, nka wewe nk'umuririmbyi wabiciyemo? Hello guys, my people, reka ndabaramutse cyane bakunzi ba The Best Friend TV. Ndabaramutse cyane ndababwira ati n'umutarambirwa ewana kijanjaguzi kimanyaguzi. Iyo mvuze kimanyaguzi cyumva ko ari umutarambirwa. Right now reka ndabaramutse cyane aba diaspora bari hanze bari ngaho gice cyo Burundi. Ndababwira ko ndabakunda cyane, ndabizi ko tubazane ama content agiye atandukanye ameze neza nkuko twabibemereye. Umutumire uno munsi nimwe mu batumira asa neza, aberewe cyane, ugiye kwiraba Lucky umeze neza. Reka namuramutse cyane ma brother, reka namuramutse cyane. Usanzwe ni numu promoter umuririmbyi, umva harimwo byinshi turaza kuyaga byinshi byerekeye we Kazi. naye ndabaramutse cyane. Mazina yanje nitwa Kenny Love. Oh yandamutsa Kenny Love. Basi reka naso. Mazina yanje nitwa Kenny Love. Ni mazina yanje y'ubustar. Nkafise n'izina ryo promoter. Kaba nitwa Kibasumba Promo. Kibasumba Promo. Umwe mu promoter ariko aratuma industry y'u Burundi novuga ikiratera imbere aho hagaze nkuko ubibona. Yes, reka ndakuramutse cyane. Naturamukiza nako aradukurikira. Ndamukijemo adukurikirana abandanye badushigikira cyane, bakore subscribe kuri TV. Hama na share na comment. Ego Kenny Love arabifuza kumenya izina ryawe ry'amavuka neza na neza. Kenny Love yamuka mu ntara yande. Kenny Love nonga hayeri wacu. Je Kenny Love izina ryo giwanje Kenny Love. Ryo ry'ubuhizi nihigi. Nibaze yuko wambaye warazi byagwanje. Arashaka y'aho kwa dukurikirana basanzwe bagomba kumenya ati mbega yitwa gute. Bamenye ko Kenny Love ari umurundi ngaha nyene mu Kirundo. Wo mu Kirundo. From Kido. Kido. Yes. Ego Kenny Love yaje gute muri industry? Kwiki yisanze muri industry? Nibaza yuko ari impano yo wancanga ingabire yanje muko nyene nisanga ndabikunze, nisanga numva no bikora. Kenny Love kuririmba n'ubupromoter bwiwe je byaranangaje cyane umuririmbyi akaba n'umupromoter. Urumva we n'aba promoter ukeneye mu ndirimbo yawe kugira ishobore birakenewe cyane kwa ko namuni promotinga cyo nikibaho. Ego ariko niyo mpamvu aciye ngira ntuza page zibiri abaho yagwanje ubustare ndo gupromotinga ibi nibiri na biri. Kenny Love neza na neza yatanguye ryari kuririmba? Jewe sikira cyane 2021 niho naso indimbo ya mbere. Ni nace mbanza guhagarikira ko kubera ko hari ibindi nkirimwo nacenja mu bindi bintu. Iyo uvuze waciye mu bindi bintu warahagaritse ubushatse kuvuga? Umuziki ntabwo nawahagaritse, ndacyagukurikirana hagufi ariko nace mbanza kuja mu bintu by'akazi. Umuziki ndawugarukamwo uno mwaka utangura. Yego mugatse ko turaraba ku mbuga ngurukanyamenye turabona page yawe ipostinga bamwe mu baririmbyi cyane bamwe mu bafise impano ga mu gihe cy'u Burundi kugira ushobore kubashigikira ndetse no kugira ibintu byabo bimenyekane. Wewe n'uwo mugabo usanzwe ukora no gupromotinga ubifatanya gute? Kimwe cyose n'umwanya wacu. Ari umwanya w'akazi karezo social n'umwanya w'akazi kiwanje. Ntashimye kuvuga ngaha kuri rezo social. Kwe kintu nako kazi tokavuga kandi ariyo nani yawe nibwo buronderero bwawe. Nabwo bikenewe akazi nkora ndi mu promoter. Ego iyo biko urapromotinga umuntu kanaka cyangwa kuravuga umuntu kanaka, mbega nkajya amajambo mukoresha mu kwandika, mbega mwebwe kuri mwebwe haraca bamariye cyane mwebwe ni gupfa kwandika gusa kugira bigende nyine uko nyene? Ni gutanga ubutumwa no kumenyekanisha naki ikintu yoba yakoze uko mu imbere uza gutanga gupromoting ikintu uza kwa warabye ukuntu ico kintu ukivugamo nicyo ushatse gushikiriza ukuntu baza gucishura. Nibaze yuko
uza gupromotinga umuntu n'amajambo biza kuba bijyanye kandi harimo n'inyigisho. Tuba dukeneye gutanga ubutumwa abantu baza gukumviriza bagasoma bagatahura. Ego mbega wewe iyo uri kurandika nk'umuntu ukandika content mbi ku muntu wewe kuri wewe byakira gute mbega abagukurikirana bavyandika gute playback mu makomantere mbega bavyakira gute? Umwanya wose niho kwamara ibintu byiza gusa kuko umuntu wese arimo akora ikintu ashobora gukora kibi na cyiza. Hariho kandi n'abafana ntibakunda byiza bose, aho umufana bakunda ikintu kibi yaba akeneye bijya bintu bibi avuga ati nkeneye kumva ujya muntu bamuvuze nabi, umva si umufana wa naka nkeneye kumva ujya muntu bamuvuze nabi, so uragerageza gusa muguta mushafuze. Ego urafise indirimbo yawe ndabizi, nagomba ko ngo bumvise ko navuze ko uri umuririmbyi usanzwe uri n'umupromota ukavuga igisata cy'ubupromota ukavuga igisata cyo kuririmba cyo nagomba baririmba indirimbo yawe kugira abariko baradukurikirana bumva ati ego Kenny Love ko uri n'umuririmbyi. Okay, niba ufise cyana ntawe mugisangiye kibwire kiyazi muhaguruke mutambe, iyi ngoma nayico ndikirasaza abantu abayumvise bose biyumvamwo gutamba, ikibagiwe cyo n'abajama dufise bakunda n'abakanarenza urugero, dore migo dore mida raba jewe wereka ibyo dutamba, abo bandi barabane n'ibyabo barabane n'ibyabo. Uyu musi ni show baby, uyu musi ni show, uyu musi ni show baby, uyu musi ni show, uyu musi ni show baby, uyu musi ni show. Ewana leo ni show ni Kenny Love akubwira ati uno musi ni show. Bega nindi yagufashe kugira indirimbo yawe isohoke? Ijya ndirimbo baba sinagiye hamwe n'abagenzi bari basanzwe baririmba abwira ati bro ndabona tuko na gikorwa. Mbega Kenny Love uri kuraraba umuziki w'uno munsi no kuva kera, mbega ubona bigize umuziki w'Uburundi urabona ko muziki w'iki urateye imbere ku rwego n'Uburundi ku rwego turavyiza 2018 2016 muziki w'iki hasi cyane cyane n'abantu bakoresha rezo sosiyo n'abantu bakoresha amatelefone benshi bavyita, ariko ubu so indirimbo no munsi kumva ngo yageze kuri dika ku rwego rurerure. Ego niki kintu uhanurira abaririmbyi b'u Burundi, niki kintu uharurira abantu cyane bagomba kwinjira mu muziki w'u Burundi bagomba kwinjira kuririmba, ubakangurira iki nkawe nk'umupromota nkawe nk'umuririmbyi wabiciyemo? Abantu bakeneye kuza mu muziki bakiri bashashemo bavyumvira baze bafise bari abageneration yo kunimi yakora kana kuzaza bya byiyumbe bya kera bya byaka ntibigikora tujane nibimo biraza kugiye ku mwanya. Yego kubijanye n'imidiho cyane cyane. Bon hari abantu bako baraturaba bari mu Kirundo iwanyu, niki kintu wababwira? Ndabwire ati murashoboye cyane abanyakirundo cyane cyane turashoboye turashoboye abanyakirundo kubera ko hari abasitari benshi imane bari kuri hit. Nkandi babwira ndashobora kuvuga Adamu, ndashobora kuvuga Melodica Dicid, ndashobora kuvuga Eliyezbi, ndashobora kuvuga na Muti number 1 mu Nyakirundo. Wala reka ndo bashimire cyane yari MC Goragoza kuva kuri The Best Friend TV twari kumwe na Kenny Love umwe mu promoter ushaka kumwitwa Kibasumba Promo. Rero niba ubona Kibasumba Promo shumenya kari jeyo ucona kari wewe umunsi wagenze gute? Umunsi wanje wagenze neza kabisa. Nko nyuma y'imyaka 5 wifuza kwibona nyuma y'imyaka 5 zande kurundi rwego rurerure cyane. Ego harabaririmbyi bamaze kuza kurondera gakene ntabaraza ariko ndibaza ko bazoza. Sawa reka tubishimire Imana. Ego reka ndabashimire cyane Arambirwa naho gutaha.